Kuvuga muri kweli ndadaye yaragandaguwe agandagurwa n'abansi b'igihugu kandi abarundi twese tuzoguma tumwibuka abuzuku nawo inzukuru zizoguma tumwibuka muri kweli ndadaye yaharanite iterambere yagenda atanga buzi muri nyuma sipyo najyamira mu byo tubwirwa n'abadukuriye batubwiye kuko yari umuntu w'intwari yakunda igihugu cyane yabonye Mark Ndadaye agandaguwe nawe akira batinoreka abarundi ko baguma uko nyene aca hitamo kurongora igihugu ngo bitari byoroshe yemeye kurongora igihugu aragitwara neza kabisa mu mezi abiri yatwaye igihugu abarundi bari mu marira babona guceceka Urundi gira icambo amashinga kubahe utuwe n'abagabo bijunja n'ijambo burunduri bitumako mu mashinga yose bitumako mu matati abanyabwenge n'abahinga bakwiyemeza Ndabaramukije bakunzi ba Akamo TV nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro muramanza ko turi kumwe n'umutumire reka ndamuha ikaze kugira ngo ashobore kuba turamukiriza kuma dukurikirane yes karibu cyane mutumire ndabaramukije amahoro y'Imana mwese ndaramukije abakurikirana Akamo TV ndabana yandabifuza Pasika nziza ukomeze kumererwa neza ku mazina nitwa Ndayisenga Jean Marie ni artiste militaire azwi ku izina rya DJ Kodo Ego DJ Kodo ako kazi kose uragakorora nk'umuririmbyi kongerwa abantu mu DJ mu DJ akaba n'umusirikare bitatu byose birakunda mu mwanya umwe si mu mwanya mu kimwe cyose gifite umwanya wacu birakunda birakunda eske kuba uri umusirikare birakorohera kuba uronka umwanya wo gufunda indirimbo no muri kino gihe usanga turi mu gihe abantu bariko baravuga amajambo menshi ku by'intambara ku bijanye n'iki eske wowe birakorohera ukaba ukwicara ukiyumvira ku kintu ushobora ku ndirimbo gumufonde kuri jewe byose ndabyita urugamba kuko umusirikare ari ya deputasitere niba mpinduye ivyo ndiko ndakora ndabijana mu byo ndiko ndakora nyene kimwe cyose ndagiye umwanya wacu niba ndi ukazi igisirikare ndi ukazi igisirikare niba hageze konja gukompoza indirimbo ndiko kompoza indirimbo byose sinabikorera ariko byose ndagiye kimwe cyose ndagiye umwanya wacu cyo bigasubira kugenda neza eske mu mugabo kuririmba uririmba indirimbo mpimbazamana canke ni profane canke bimeze gute je ndirimba indirimbo zitandukanye ndarimba indirimbo iz'Imana iz'igisirikare iz'igihugu nizo kwamamaza ibikorwa by'abandi bantu byose ndabikora none nimba ari n'iz'Imana zikora bigaca donc z'Imana z'igisirikare ibintu bicanze cyane sinzi ko bikorohera muri uwo mwanya biranyorohera niba ndiko negura album izanye n'indirimbo z'Imana ni album y'iz'Imana niba ndiko negura indirimbo album y'indirimbo z'igihugu indirimbo z'igihugu niba ndiko negura indirimbo ya album y'indirimbo z'igisirikare aho gisirikare je suis artiste ni mu artiste abizi ukora ku mpande zose Imana yarampaye impano Imana rero ntikeza kuyikoresha kugira ngo hose ndahaseruke nk'umu artiste neza cyane eske urafise indirimbo zimaze kuja hanze nyinshi cyane album nkazinga album ni nyinshi cyane ubu dufasha nk'abakora dukurikirana avuga ati uyu n'umusirikare ntaga bishobora abatabizi katuririmba nk'akarimbo kamekeke igisirikare canke se akarimbo mpimazamana akariko kose twishi ndafise nkako nise Mana warakoze ko bita telefone y'Imana wowe hitamo indirimbo ya kanaka ntacyo turirimbira kerekeye akajanye n'ivy'igihugu twumva n'ivy'igihugu Urundi gira icambo amashinga kubahe utuwe n'abagabo bijunja n'ijambo burunduri bitumako mu mashinga yose bitumako mu matati abanyabwenge n'abahinga bakwiyemeza neza cyane ubwo ko dukurikirana barumva neza yuko bariko baragira amakenga ko
atari ivyo ubwo baravyumvise. Abashobora kuba bifuza kumviza indirimbo zawe bako badukurikirana abakunzi b'ikiyago plutôt ba Kamu TV abashobora kuzikurikirana hehe? Bo barashaka ndazi ni benshi banzi bazikurikiranye ku rubuga rwanje rwa DJ Kodo ariko jusqu'à maintenant narahinduye urubuga ubu ni Ndayi Music kuri YouTube yanje nshaka indirimbo zitandukanye ariko ari indirimbo ya Pasika mperutse gushira habona yitwa Twararose en silence murazi ko mwese ko tubayo ku ntsinzi ya Yesu Kristo twaracunguwe dufise umwami yaducunguye iyo mpamvu nk'umartiste naciye nkuru iyo ndirimbo yita Twararose en silence. Ego yes mwatubwiye ko uri umusirikare kandi turi mu kwezi ko kwibuka uwo twavuze tutanse nyakwigendera Cyprien Ntajyamira. Urashobora kutubwira muri make nk'umusirikare eske umuzi gute byagenze gute urupfu rwe rwagenze gute bimeze gute? Ntajyamira yatwaye igihugu ntabo umusirikare ndetse n'amakuru yo menshi ntayo nzi ariko abadukurira bagenda batuyagira uko byagiye biragenda. Cyprien Ntajyamira mu byo tubwirwa n'abadukurira batubwire ko yari umuntu w'intwari yakunda igihugu cyane. Yabonye Mark Ndadaye agandaguwe nawe akira batinoreka abarundi ko bagumuko nyene aca hitamo kurongora igihugu ngo bitari byoroshe yemeye kurongora igihugu aragitwara neza kabisa. Mu mezi abiri yatwaye igihugu abarundi bari mu marira babona guceceka baranezerwa yagabanye byinshi mu n'umunezero mu barundi nusubo kwibagira tuzuma tumwibuka. Ndakunda cyane n'abaririmbyi bagenzanje Regimo Music baretse gushira habona indirimbo ya Ntajyamira yo kumwibuka aho bavuga ati mbega ubutungane buri he tiharageze ko twibuka ko ubutungane bukora kugira ngo intwari z'u Burundi turondere uko zorengana. Twabuze intwari nyinshi mu Burundi arimo Ntajyamira n'abandi intwari nyinshi mu Burundi. None nkuko ubivuze eske ukuba ko barimba yuko bakeneye kurengera cyangwa se kuba bogarukana agateka kabo batanke ndabivuge gute iyo ndirimbo waravuze ngo uvuga gute iyo baririmbye bavuze bati ngo mbega ubutungane buri he ngo harageze ko duhaguruka tukabaza icyatumye. uri kuraraba rero ese ubutungane ubona bwarakoze kugira ngo hari icyo buko burakora kugira ngo aba bantu twabuze barenganijwe cyangwa se muri ubwo buryo bwo bari ko buraba nubwo ntazi ivyiyumviro by'indongozi ndazi neza ko nabo nyene bafise inyota yo kumenya icyatumye izo ntwari z'u Burundi zigandagurwa. Ndazi ko bazokora ibishoboka byose ndazi ko ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izo ntwari z'u Burundi zirengane. Yes nkuko bakubwiye kahise k'abaperezida bagiye baca hano mu gihugu cy'u Burundi urashobora kubwira n'abandi bakamenya eske urupfu rwa Melchior Ndadaye rwagenze gute nyuma yaho byagenze gute byifashe gute? Urupfu rwa Melchior Ndadaye agandagurwa n'abansi b'igihugu kandi abarundi twese tuzoguma tumwibuka abuzuku nawe inzukuru zoguma tumwibuka. Melchior Ndadaye yaharanira iterambere yagenda atangabuzi muri nyuma ivyiyumviro vyiwe bikomeye vyari mu bene gihugu. Nico kintu novuga nzi kuri Ndadaye numvise abasokuru bagiye batuyagira je nari umwana muto cyane ariko ndakunda kubaza abankurira ugenda utabazwa ugasaba utamenya uya mutumenye byinshi niko dukunda kubaza abadukurira. Uratubwiye ko yari umugabo ujunda n'ijambo umugabo kabisa yahanira ukuri yahanira iterambere inyuma y'urupfu rwiwe eske ivyo yaharanira byarashoboye kuba byobandanya abamwungirije barashoboye kuba babikora neza byari bimeze gute? Kubera Burundi twari barutse intwari zitandukanye zagumiye zigerageza guca mu makanda yiwe kugira ngo zihabuze Démocratie yari karaharana kandi byarakunze ubona ko Burundi ko dutekanye turi mahoro turima tukorora bikorwa bigakogwa abadandaza bakadandaza byose bigakoreka neza atangorane. Nk'aba sinzi ko uri umujene cyangwa se uba wubatse ndubaka umujene
ego ni iki cyo cyaragutumye wumva yuko uba umuririmbyi ukongera ugakorera igihugu ukongera ukaba watwiko n'umudi DJ ko ego ndumwani mankino ni iki cyabiguteye ni kuvuga Imana niyo iremo umuntu Imana ikuremye rero iragushiramwo ingabi ikagushiraho programa y'ubuzima bwawe bwose ikagushira ngaho buri kimwe cyose uko isaha igeze kiruguruka ukabona wagishitsemo ariko ibyo dukoresha umwete tuba dufise nuko tuba tumva icyo kintu tugihurumbira kugikora hari ibyo dusanga twakoze bitatuvuye ko cyangwa se bivanye no kuntu Imana yakombye ko tubikora ko dushoboza byose n'uri inkomezi Imana hari ukuntu nyene bigenza neza ugasanga kimwe wagikoze uno munsi ikindi wagikoze ejo buryo byose bikitwa ibikorwa vyawe ego yes nk'umujene natubwiye kuri umujene deja nk'umujene muri kuno kwezi tugushitsemo ni igiki ukora kugira ngo dushobore kuba twotsimbataza ivyo nk'iragi Melchior Ndadaye yadusigiye nuko nk'umu artiste nk'umuririmbyi turandika indirimbo zo kwibuka uwo mukuru w'igihugu cyacu twabuze tutanse tugomba twibutsa abatoyi bacu haba mu bikorwa dukora duca mu makanda no mu vyumviro byacu tugomba duca mu makanda yo kubungabunga amahoro n'umutekano ego abajene benshi iyo bariko baraja muri no game yo kuba ba artiste cyangwa abaririmbyi benshi bagenda bafise inforo yo kumenyekana kugira nabo bababone babamenye ko bazi kuririmba so bafise impano wewe n'icyayi ikintu uwo present uvuga ati je cyatumye ninja muri no bintu niki cyambere naho kumenyekana mwese arakora kugira ngo amenyekane ariko icyo turi cyo cyose twagizwe n'Imana ntacyo zina kimwe tutagizwe n'Imana nta nicyo twifuza ko Imana itabishatse nico gituma turakora ariko icyo twifuza gushikako isaha Imana itaragera ntitugishikako ariko we urakora cyane Imana igahezagira biranditse neza ko Imana yezagira ibikorwa by'intoke zacu iyo uri kurakora rero wawiteze ushika kure kandi aho kure uzoshika si uzohishikana siko nguvu zawe Imana yene izogushikana aho ishaka ko ushika ni nkawe wifuza gushika he aho nifuza gushika sinifuza gushika aho zishaka nifuza ko Imana ishikana aho yene ishaka gushika deja Imana ikorera mu byiyumviro by'abantu kandi Imana imaze kubona afise projet nziza irakugeza nkawe projet upresenta ni yahe kugira ngo Imana ishobore kuba yoyihizagira unapanga naye anapanga utegurira Imana igategura ivyayo ko ivyo nagenda panga byose gushikako nasanze ntabishitseko ariko ndategura nkategekanya ariko arasanga byahindutse kuko programa batari Imana ariko mu mbono kazoza nanjye ndifuza ko kuzogira mwa bwa Burundi bwifashe igihugu giteye imbere nanjye fise icyo naparesamo mutinzo banakoze nanjye nk'umurundi akunda Burundi haba mwizi ngabire zanje haba mwe bikoye tuko turakora byo gushinga amahoro n'umutekano kugira ngo Burundi dutsimariza amahoro n'umutekano neza cyane yes iyo abaririmbyi batanguye uno mwuga babagira umuntu bisunga kugira ngo bashobore kuba bomurabira ko nk'ikirori cabo bashobore kugira aho bageze ese ko we niwahe muririmbyi ushobora kuba wisunga kugira ngo ushobore kuba uwo mwigirako icyambere nta mukuru abura mukuru we hano mu Burundi turafise abaririmbyi benshi twirefera kugira ngo turirimbe ushobora kuba tugenda kene kuba nka kanaka ariko jewe sinova ngo ngomba kuba nka kanaka je ngomba kuba nka jewe nyene kuko abaririmbyi bose ndabakunda kuko baritanga bakoresha ingufu zose kugira ngo bashike kwihangira cy'ibyo cyawe bifuza gushika nanje rero ndakora cyane kugira ngo nzogere aho abandi bashitse kubera ibikorwa ndiko ndakora na jewe nzoshika abandi bashitse banashaka ndanaharenge cyemvuga ngo ngomba kuba nka kanaka nabangiye urashobora kuvuga nti uyu muririmbyi nka Kidumu muririmbyi nka ba Chansha Miss ndamwigira ko bivanye n'ukuntu yafonda n'ukuntu yaririmba je kameme ni refera kuri Chansha Miss kubera ararimba indirimbo uriko arayumviriza naho abatatira ofisi urasinzira kubera umunezero w'itiro yego yaravuze gitari neza n'abandi baririmbyi benshi mu Burundi ndabakunda kandi ndabatera intege ndabashigikira ko ndi muri Amicale des Métiers Burundi je ndi umuririmbyi ari professionnel ndi umuririmbyi
yemewe mu gihugu. Yego. Ukurugero maze kugira ko urabona neza ko hari wundi muntu nkuko nawe ufise uyefirako iyo bamaze kugira ico akwabuye ko umuririmbyi ico anyaguye ko akwabuye ko donc akurabiyeko andabiyeko aho maze kugera ni benshi hari n'abasaba amakorabo batari bake nk'abo nkurira nk'umucankuzo na barandi cyane bose umucankuzo arakoze ibitaramo bitandukanye aho navuye ndongora amicale mu ntara ya Cankuzo 2018 ko nakoze ibitaramo bitandukanye mu Cankuzo bitandukanye abenzi benshi baranze mu Cankuzo. Ego abaririmbyi benshi bakunze guhura n'ama challenge y'ubuzima ama challenge ngomba nkawe umaze gukora iby'uburirimbyi ukaba uri mu gisirikare cy'igihugu kandi ukaba uri n'umu DJ ese ko nta challenge ugenda uhura nazo mu buzima bwacu nico nakubwiye atari Imana ishoboye ntacyo nakwishoboza duhora n'intamba nyinshi cyane nk'abatugwanya ngivye ntibishoboka urimba gute umusirikare bigenda gute umwanya ukuraye maradiyo menshi aho ngenda ndacabe ibikesha barabimbaza ariko nanje kubera ko imbanzi ko uwo negamiye ari umuntu akomeye imbanzi ko byose nzobishikako buri kimwe kwisa yacu ndagishikaho kabisa kandi abantu nagikoze kabisa. Yes umaze kubura umuririmbyi rero uragira aho ugeza ku mbono yawe kandi udeje watubwiye ko uri umusirikare tugarutse gatoya urashobora kutubwira nk'umusirikare tuvuye muri kare y'uburirimbyi uri kuraraba intwaro y'uno munsi dufise ese ko urabona neza ko yoba ikaragira iragendera mu makanda ya nyakwigendera Melchior plutôt Cyprien Ntaryamira. Ego cyane ego bimeze gute bimeze neza kuko urabona ko abarundi bararima bakorora nagesa zirahari nyabiraboneka bari mu muciri byinshi birahari niyo makanda turiko turacamwo ego nk'abarundi abarundi barakundana barasangira kabisa nagahiye ibintu nk'ivyo kandi iyo badakundana amahoro urumva ntaba sasagaye kuko umwasi muri rwa rukundo tumurwaniriza hamwe ibintu bikagenda neza. Ego yes nk'akajambo k'agasunika rugira abarundi bose cerekanye nuko turi nko kwibuka anyakwigendera perezida wacu Cyprien Ntaryamira n'intakara nuko abarundi twese twobankana ko kugira ivyumbe nk'ivya Ntaryamira tukama duharanira agateka k'igihugu cyacu urukundo ubumwe kwama duharanira iterambere ego tukarigwanya twariharanira kandi tukama tudatinya urukambye tukaba abaseruka rukambye ntiduha umwasi umugongo tukama duhangana n'umwasi w'iterambere kugira ngo tugwe tubane gutera imbere igihugu cyacu mu mbono katoza tuze tugere kwijyaterambere neza cyane. Yes ndagushimiye cyane rero nkuko wabivuze abantu benshi batahuye ibyo bashitse kutubwira reka ndagushimire n'ubugira kandi tuzonge tugutumiye ko ndibaza twitaba. Murakoze cyane nimanyikora ko nzoza kanyane kankundirane n'abafisa kanyanzo bitaba. Yes mbandanya intumira gukurikirana abakurikirana Kamu TV kugira subscribe baje no kuri YouTube yanje ndayi music bame support cyo nkomeze gukora ibikora inka mu bikorwa by'umuziki. Mbekoresha platform zingahe? Nkoresha platform YouTube, Facebook na TikTok. Keshi ndasindira gatoya yerekana kankundu. Neza cyane. Yes reka nshimira rero abadukurikirana abakunzi ba Kamu TV anonga ndabasaba ko bakomeza kuba natwe mu bindi biganiro byose bigenda bikurikirana utarakora subscribe ikore kugira ngo ushobore kuba ubona ibiganiro uko bigenda bijako ku munsi murakoze cyane ndabakunda cyane.